Reka nsubire kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye mwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezweko ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye cane cane ku bivugwa mu gisata ca politike be n'ibiriko biravugwa ku matora yimirije y'abashinga amateka, abakenguza amateka, abajenama ba komine ndetse n'izindi nzego zitandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Benshi barabonye ko kuva mu mwaka w'ibihumbi 2020 amatora y'umukuru w'igihugu arangira muri uwo mwaka ibintu vyatanguye gukomerana uwitwa Honorable Agathon Rwasa. Uyu akaba ari we yararongoye umugambwe SNL, we yemeza ko kuri uyu munsi akirongoye kuko avuga ko bawuhawe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD butifuza guhangana nawe mu matora yimirije muri uyu mwaka. Nako kandi vyagiye biragaragara ubwo yari yatanguye kuburabuzwa mu runani Burundi bwa bose rwari rwatanze kandidatire yabo ngo nabo bazitabe ayo matora. Nabo mu vyo babasavye kwigizayo Rwasa n'abanywanyi biwe bose kugira ngo bemererwe kuzohiganwa mu matora yo muri uyu mwaka y'abashinga amateka, abakenguza amateka, abajenama b'amakomine ndetse n'izindi nzego zitandukanye zizotorwa muri uyu mwaka. Aha rero hari umwe mu banywanyi bakomeye cyane ba Honorable Agathon Rwasa yagize ico adutangariza. Uyu yatubwiye ko wewe asanzwe ayoboka umushingantahe Agathon Rwasa kuva muri Paripeutu FNL, ndetse akaba yaranafunzwe akatari gake arico ahorwa kandi ko kubwiwe iryo banga azoripfira. Iruhande yaho yavuze ko ukudatahura biriko biraba muri politike y'u Burundi kw'abagenzi biwe abitahura kuko benshi muri bo batanguye gukurikirana politike vuba cyane kugira rero ngo bashobore gutahura imikenyero imaze imyaka irenga 30 batazi iyo vyahereye biragoye. Twibutse ko urwego rw'iperereza rwoba rwarakoze losansoma yarwo mu rwego mwibanga ntangere bariko bararaba ivyumviro bitandukanye biri mu banyagihugu ndetse no bashobora guhereza amajwi yabo mu gihe amatora yoba y'umukuru w'igihugu canke yose mu nama nshinga amateka yoba baye. Benshi basanze ko Agathon Rwasa rwose ngo CNDD-FDD iramutse higanwe nawe atakibanza na kimwe yoronka. Icabatangaje cyane kandi n'ingene basanze no mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD harimo abatacerekwa uwo mugambwe kuko bavuga yuko ibintu vyamaze kuba bibi mu gihugu c'u Burundi cyane cyane barabiye ku vyankenerwa vyagiye birabura harimo igitoro, isukari n'ibindi vyinshi. Bakareba kandi n'ingene abanywanyi abaryango babo ndetse n'abandi benshi bariko baranyuruzwa umunsi ku munsi n'urwego rujejwe iperereza. Uyu rero yashimye kugira ico adusangije natwe akaba arico tugiye kubagezako. Muri kano kanya turiko turakora vyinshi kugira ngo duhereze umuco abarundi kugira bamenye ibiriko biraba ivyari vyo. Uyu rero niwe yadusangije zimwe mu ntahe z'ivyo yabonye. Reka tubitangurire aha mu mwaka w'ibihumbi 2010. Yavuze ko mu mpera za ruheshi mu mwaka w'ibihumbi 2010 hari hateguwe umugambi wo kugandagura Honorable Agathon Rwasa. We nabo bari kumwe ku rugo kwa Rwasa baguma bacunganye n'abakozi b'iperereza Nkurunziza ngo yari yatumye gukora iryo bara. Rwasa ngo yoba yararonse ubutumwa buvuye kuri imwe mu ndongozi yari ikomeye cyane mu mugambwe CNDD-FDD. Yamubwiye ko yohamagara abayoboke biwe bakaza kugandagaza imbere y'urugiwe kugira ngo abatumwe kumwica babura aho baca mu kurindira ko bamutegurira inzira yuko ava ngaho. Burya benshi mu batabizi ngo Rwasa yoba yarariwe akara na bamwe mu ndongozi zikomeye mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD babona ko Nkurunziza ashaka kumugandagura. Aha hari mu mwaka w'ibihumbi 2010. Ngo bukeye kandi Rwasa nibwo yabwiwe n'uwo mugenzi yakora mu biro vy'umukuru w'igihugu ko yova muhiriwe ajanye n'umwe mu ngabo ziwe yizeye bakagenda nk'abagiye gusenga bitwaje Bibiliya gusa. Ico gihe yarabwiwe amayira aza gucamwo aho bamwe muri abo bategetsi bari bamuteguriye. Ageze aho bamubwiye haciye haza imodoka rimwe bamwe mu bari muri babandi bari batumwe kwica Rwasa abari yimujana gushika arajabuka igihugu. Abo bose bari batumwe kwica Rwasa ngo bari batumwe ku itegeko rya Perezida Nkurunziza gusa rikaba ryarahinyujwe n'umwe mu bagabo yarakomeye cyane muri systeme ya CNDD-FDD ico gihe ari nawe yoba yarabwiye abo bari bajejwe
ico gikorwa kibi cari catumwe n'ubutegetsi ko bokireka ahubwo bakamufasha gusohoka igihugu. Eka ngo no mu kugaruka mu gihugu kwa Rwasa mu mwaka wa 2013 n'ubundi vyateguwe na za ndongozi zo mu mugambwe CNDD-FDD. Cyakoze ngicabaye nuko izo ndongozi zose zahunze mu mwaka wa 2015 zigahunga igihugu. Abo bari bateguye ico gikorwa n'ubundi cyo kugarukana Rwasa mu gihugu n'ubundi bakoresheje abo muri CNDD-FDD kuko imiduga yagendeyemo ari nabo bayiteguye. Ngo biravye neza kuri Rwasa kwari nko kwiyahura, kwizera umuntu ari mu mugambwe muhanganye ko ashobora kugutabara akoresheje abo umukuru w'igihugu yari yarungitse kukwica. Bamwe bakavuga ko atari umuntu umwe ahubwo yari akarwi k'abantu baterekwa babe nko mu bikorwa vya Perezida Nkurunziza. Aha rero niho bamenyeye ko Rwasa na bamwe mu CNDD-FDD bari bazinanye ku burebure kuva kera, kuko nta muntu yo kwizera gutyo utazi neza ko akomeye. Ngejo canke hirya y'ejo rero ngo ntiwabona canke tukumva ivyo abo bahunze igihugu na Rwasa bahuriyemwo, ntituze dutangare bazinanye muri vyinshi. Niho rero bamenye ko Rwasa ko umwe mu barongoye systeme isize ubwenge ya CNDD-FDD ari we wabashije kurokora Agathon Rwasa. Uyu munywanyi ayoboka Agathon Rwasa kandi akabandanya avuga ko mu ruhigi rwakozwe ku bayoboke ba FNL rwiswe Safisha bamwe barishwe. We yarafashwe aja gupfungirwa mu mpimba inyuma yo kubarezwa igufa mu iperereza hariya ku biro bikuru vyaho rwose hafi ya Katedrale Regina Mundi. Ngo rero yaratangaye asanze umwe mu bari bajejwe ubuzima bwa kimwe mu bihangange bikomeye atashimye kuvuga izina ari umwe mu bahoze muri FNL. Bamaze kumenyana ngo yarahaboneye ibitangaza bisize ubwenge umuntu. Ngo umunsi umwe haradutse uruhagarara mu mpimba bivuye ku gihuha cavuga ko hashobora kuba itembagazwa ry'ubutegetsi bwa Nkurunziza bikozwe n'ibihangange vy'ipete rya generale. Muri ako kanya akavuga ko batekewe n'ubwoba nk'abanyororo kuko babona ko bashobora guca bicirwa mu ibohero cane cane abari mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'ico gihe. Ngo ubwoba bwabaye bwinshi bumvise haje imodoka zitatu za gisirikare zizanye umujenerali umwe muri abo bashaka gutembagaza Nkurunziza. Ngo bari bazi ko aje guhera ku mpimba. Ngo uwo mujenerali ico gihe yagumye aja kureba Hussein Rajabu. Yamaze akanya gato basohotse, Rajabu nawe yambaye umwambaro wa gisirikare, baca burira ya miduga baragenda. Ngo bwaba ubuyobozi bw'ibohero baba abapolisi haba mu banyororo ntawavuga neza ibiriko biraba. Ngo benshi bavuga ko Rajabu atorokeshejwe kugira ngo ntagandagurirwe hamwe n'abandi banyororo. Bukeye yavuze ko yahavuye abaza wa mu FNL mugenzi we ko Rajabu ivyaraye bibaye kuri Rajabu kuko uyu mu FNL n'ubundi we yari asanzwe yegereye cyane bamwe mu bihangange vya systeme ya CNDD-FDD. Ngo uyu yamubwiye ko ibihangange vya systeme vyari vyarahiye ko Nkurunziza atabararanaho kuko hari murantunge kuko hariho ikosa yari yabakoreye. Ngo Rajabu rero yaragerageje kubahoyahoya ku telefone biranga, ngo nico gituma vyabaye ngombwa ko yishikirayo bakavugana imbona nkubone. Bivuze kungene bamwubaha ashitse ikibazo caciye gitorega umuti aranabihanganisha birakunda. Ngo vyaramusize rero gutahura ukuntu Rajabu abuza bashaka gukura ku butegetsi umwansi wiwe yamupfunze. Icya gatatu, mu yindi ntaha akavuga ko hari ivyabaye ku mwana wa Rajabu. Ngo uyu mwana wa Rajabu yaragiye kureba se mu mpimba. Abapolisi baramwankira kwinjira kuko atategeko ryo kumwakira bari bahawe. Mu bisanzwe ngo igihe Rajabu yari mu mpimba hariho amasaha biramugenewe wenyene kuva isaa 7 gushika isaha 9 z'umurango. Abandi banyororo bose baba basubijwe mu bibanza vyabo. Winjira mu ibohero muri uwo mwanya yaba ari uwuje kureba Rajabu gusa. Ngo waza kureba Rajabu rero ntiyadukiza, yaba yabimenyesheje kugira ngo ategurirwe akanya ko kwakirwa vyongeye kandi ntasakwe kuko ngo carazira kikaziririzwa gusa ku muntu aje kuraba Rajabu naho yoba aje yikoreye ibintu bingana umusozi. Umupolisi rero yihenzaga akagora uje kuraba Rajabu yaca habwa igihano cyo kujanwa gukorera ahantu kure kandi habi, bibaye ngombwa akirukanwa burundu mu gipolisi.
ngo kuko ibi byose byakorwa babandi bari ku ruhande rwa Hussein Rajab n'ubundi ari bo babaga babiteguye, harimwo na bimwe mu bihangange bikomeye cyane kuri ubu mu butegetsi bwa CNDD-FDD bivugwa ko biterekwa amwe zimwe mu ngingo zigenda zirafatwa n'ubutegetsi, ndetse hakaba harimwo bamwe bamufashije gutoroka ibohero rikuru rya Mpimba mu mwaka w'ibihumbi 2015. ngo nayo kandi muri abo bakora ku ibohero ngo babikoraga neza agashimisha Rajab ngo umunsi uri izina yamba yumva bamudugije amapete canke agahabwa gukorera ahantu heza we nyene yihitiyemwo. ngo uwo mwana rero yaje bitazwi aridondora ku bapolisi ariko baramwankira. umwana w'umwigeme arashavura atangura gushwanira abapolisi haraba uruhagarara. Hussein Rajab amaze kubimenya yararungise intumwa ibwira wa mwana ko adashobora kumwakira n'ishavu ryinshi. umwana aragenda. ababibonye bose barumiwe kubona umuvyeyi afata ingingo y'iteka nk'iyo. yavuze ko haheze iminsi wa mwana yagarutse, ico gihe hoho ngo yari yabimenyesheje, ariko n'ubundi se yaranse kumwakira, amutegeka ko abanza kuja gusaba ikigongwe b'abapolisi yatuka, ngo n'utari hafi baramutumye ko ngo ntawe ari kwanka kugirira ikigongwe umwana ahawe igihano nk'ico. ubona ko abana b'abategetsi baba ari abantu bibona cyane. ngahejeje n'ubundi se aramusubiza inyuma amutegeka kuja kuhagira b'abapolisi mu kubasubiza ko agashambara. gerega ngo umwana yabahaye akabahasha karemereye abapolisi barashima. se niho yabwira umwana ijambo rikomeye ati ibukoze uze ugenda ubona ko ndakwanka kuko womengo ndakumara amaje imbere y'abantu. ariko bo abapolisi si abantu basanzwe kuri je kuko nibo bafise ubuzima bwanje mu minwe yabo, bashatse bonkorera ikibi kandi wewe ntiwonkingira. ati wewe rero nk'umwana wanje hagize uza kungirira nabi woyanyaga ukarokora ubuzima bwawe. ariko abapolisi bo bariteguriye kwitega ico bakindonera cyose kikababanza kuko bazi ico maze kuri kazoza kabo k'imiryango yabo n'ak'igihugu. rero atabo bashe murantunge, rero atabo bashe uri umwana wanje, utabubashe uri umwana wanje mba ntabahaye iteka bakwiriye. ako kantu rero Rajab yakoze karatumye abatari bamuzi n'abari baramubwiwe ukutari ko bumva bamukunze nk'intwari ikomeye, kubona imbere yiwe abantu abaha ikibanza bakwiriye bivanye n'ico bamaze. uyu munywanyi wacu yongeye avuga ko we azokwama ahagaze inyuma ya Agathon Rwasa nk'indongozi yiwe kuva kera, ariko ko ari nka hamwe Hussein Rajab yoshikira ubutegetsi nk'uko binugwanugwa, akazokora ibishoboka byose mu guterera mu kubaka igihugu kuko arizeye ko kizoba ari igihugu kiri mu maboko y'umugabo w'ijunja yisunze ubutwari yamubonye ko. mu kurangiza uyu yavuze ko tworemesha abarundi ko biriko biraba uyu munsi mu gihe bikozwe n'iyo systeme irongowe na bimwe mu bihangange vya CNDD-FDD atankeka bifise intumbero nziza yaho ngo birabisha amaso biboneka nk'ibara ryaguye. akavuga ko hariho ibintu abo muri systeme bakora ukaza gutahura imvo yavyo nziza haheze igihe, kuko ngo Imana yabahaye ingabirano y'ubwenge budasanzwe. kuba rero ngo abategetsi bemera kwambara urubwa mu gukora ibibatukisha batumwe n'iyo systeme yabo nyene, ngo nabo si abasazi, ngo ni ukubera bizera ivyo systeme vyose babwiye. ngo mu mpamvu zatumye hari bamwe mu bihangange badasubiye kuvuga no kuboneka, ngo nuko bashaka ngo ntihagire uwuzobahuza n'ibiriko biraba mu bibazo bihanze igihugu, ahubwo vyose bazobishire ku mutwe w'umuntu umwe gusa. nk'uko amakuru adushikira bivuga, utanga iyo ntaka avuga ko kubijanye n'uko hari abazohava bazira ivyo bagiye baratumwa na systeme. umuntu yatangaje ko hari bamwe muri systeme aba akaba ari vya bihangange bikomeye mu mugambwe CNDD-FDD bifise ubutegetsi mu minwe, bafise ubwenge nka kurya kwa Petero Buyoya. aho hari abategetsi benshi bo mu mugambwe UPRONA nabo mu gisirikare ca kera FAB, ngo yatuma gukora ibintu vy'agacamutwe ku izina ryiwe, ariko atahantu na hamwe yigeze haboneka ko ari we yabatumye. ngo mugabo Buyoya akaba yarashoboye kubakingira ku buryo gushika uwo munsi bamwe bicwa n'ubusaza atanumwe abakomakomye kuko bakoranye n'umugabo. ngo burya politike na kotsi kasamuza abagabo. iyo rero utayigiyemwo gahoro gahoro usanga wataye umutwe
mwibenga rirerire cyane nk'uko uyu munywanyi wa Honorable Agathon Rwasa abivuga. Akavuga ko rero ibi byose biriko birakorerwa Agathon Rwasa nko kuburabuzwa hari indi mikenyuro mishasha yoba ariko arafata muri no misi ishobora no kuzatuma amakungu ashira igitutu gikomeye cyane ku bategetsi b'u Burundi kugira ngo bemere ko nawe yitoza mu bibanza vyo matora yose yimejwe kuba ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Nubwo CNDD-FDD yo ngo yotangaza ko itabikozwa. Aya rero niyo makuru yaragezweho ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo utojucikanwe nadushikiriza usangize kandi no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje baramubambira bashikirwa n'abiriko biravugwa yoba mu gisata ca politike agateka kazi na muntu imigenderanire n'ayandi makungu ndetse n'ibindi vyinshi bitandukanye biba biriko biravugwa hirya no hino aho dukurikirana hose uherereye. Rero wowe uri ngaha mu gihugu cy'u Burundi mu ntara zigize ubumanuko ubuseruko uburaruko uburengero abari hanze y'imbibe zacu nko mu karere ka Afurika y'ibiyaga binini ku mugabane wa Afurika ndetse no mu makungu ya kure, mwese ndabakengurukiye cyane. Amakuru yacu yo arabandanya mu mwanya uri imbere.